mu gatondo ko kw'igenekerezo rya 19 Ndamukiza no mwaka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yarifadikanije n'abakirisu bo muri paruwase yitiriwe Umweranda Petero Karaveri Makamba mu nkuka y'imisa ya mbere. Mu nsiguro yatanze Patiri Adonis Nintije yashimikiye ku bijanye no gukundana nk'uko Yezu Kristu yadukunze akatwihebera ku musaraba no gusabikanya ivyo dufise. Yongeye avuga ko abantu bobana neza bakagira umubano wa Kristu kandi bakagiriranira ikigongwe. Mu nyuma y'iyo misa Nyakwubahwa Ndikuriyo yarifadikanije n'abayoboke b'ishengero ry'Urutare Eglise du Rocher aho bari baramutse binjira icese iryo shengero. Mw'ijambo yashikirije Nyakwubahwa Ndikuriyo yarabahaye ikaze muri iyo ntara, yongera bifuriza ibikorwa vyiza no gukora basenga. Yavuze kandi ko abenegihugu babwiriza guhinduka kandi ko iryo shengero ryofasha mw'iterambere no kurera urwaruka kugira ruronke indero nziza. Kaze rero muje mu bandi uko babivuze kugira dufashanye ikivi mw'iterambere, imitima iterambere cyo ku mubiri kandi n'abanyamakamba bari ngaha n'abakuru n'abakozi. Iyo rero ivyiyumviro biza biraza kongereza ko turabizi ko mu bifise ivyiyumviro iterambere, ivyiyumviro cyo guhindura igihugu, guhindura bene igihugu kuko bateza guhinduka, abanyagihugu bateza guhinduka tugatera intambwe. Hariho ibintu byinshi bidusamaza atacu bitumarira muga bidusamaza tukabiheba. Karibo mudufashe kurera urwaruka rugeramiwe cyane yano ndo mu Burundi muga kandi ko zogwira turufasha niko nago ruzovuga turafise abavyeyi baduhindera uruntu. Avuye kuri iryo shengero ry'Urutare, umukuru w'Inama Nkenguzamateka asanzwe ari n'imvukira yo muri komine Kayogoro yacishikira muri iyo komine kwirabiraho ibikorwa byo gusanura ibarabara rica iruhande y'ibiro vya Obert vyaho mu Kayogoro bigeze. Iyo komine ikaba ariyo ifasha mu bikorwa vy'iryo barabara. Nyakwubahwa Ndikuriyo yarishikiye kandi mu isoko rya Kayogoro kwirabira ingene ibiciro vy'ibidandazwa vyifashe, aho mbere yasanze vyaragabanutse kubera umwimbo wiyongereye. Mu nyuma y'urugendo rwo mu Kayogoro, umukuru n'Amankenguzamateka asanzwe ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB yarishikiye ku kibuga c'umupira w'amaguru co mu Ruyigi kurorera urukino rwa kivandimwe rwahuje Académie Aigle Noir w'Makamba, abo b'umwambaro w'amabara y'umuhondo n'ayirabura n'umurwisamura FC wo mu Ruyigi. Urwo rukino rukaba rwarangiye iyo mirwi inganije ibitsindo 2 ku bindi.